sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundikazi n'uwo gusaba umurundikazi n'uwo gukuya umurundikazi n'uwo gusasa umurundikazi n'uwo gusya n'uwo kuvoma Bigibambewe sogokuru bigibambewe nyogokuru bigibambewe sibyo gusa haribaruka karera ibibondo ararima kagwiza umwimbu arigisha aravura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikibano ndabahaye ikaze rero mwese kuri Tuyagire Vanessa ndabashimiye cyane mwese muza mukansanga kuri channel yanjye ngo tuyage uno musi tuyaga ku rugendo umwubahwa Perezida Evariste yakoze hamwe n'umuryango wiwe umutambukanyi wiwe n'abana biwe havuga ngo urugendo mperahereje ku kiyaga Cohoha muri Kirundo rwanshikanye mu bibanza vy'iratiro vy'igihugu rwanyeretse ko Uburundi ari intabonwa nta ukunda icyo atazi ndateye akamo abavyeyi bereka abana bacu igihugu gutyo bakurane agatima n'akanyota ko kukimenya kugikunda no kugikorera ni byiza rero kubona umukuru w'igihugu ahaguruka mu rugo akagenda akava muri presidence n'umuryango wose agatwara abana kubereka igihugu abenshi abanyepolitike benshi iyo bagiye muri ibi bintu vya politike birabatwara cyane ugasanga n'umuryango barawibagiye ku vy'ukuri ugasanga niyo bagize ngo bagiye muri vacances ntibagiye muri vacances y'ukuri usanga bafise amanama privé ugasanga ntibaronka umwanya w'imiryango ariko kuba yarafashe akanya keza atwara umuryango wiwe bakakora urwo rugendo hanyuma bakaruherahereza ku kiyaga Cohoha muri Kirundo mwese murabona ukuntu aho hantu ari ahantu heza n'ahantu ho kurata koko Uburundi ni igihugu ciza cyane abantu batazi ko Uburundi ari igihugu ciza cyane ni twebwe abarundi gusa abanyamahanga barabuzi nico gituma nk'abanyarwanda benshi bahashitse bahitirira bakiyita abarundi abakongomani bakiyita abarundi ni kubera bo barabona ubwo bwiza kandi burya ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera rero perezida arahamagarira abandi barundi n'abarundikazi gutangura gutwara abana mu ntara zo hirya no hino ahari aho hantu nyabugendwa ahantu ho kurata mu gihugu kugira ngo abana bakunda igihugu ndetse si abana gusa ndetse n'abanyamahanga mu nyuma bazovamwo bahakunde guko ahantu henshi mu gihugu dufise henshi ho kuja kuraba akeza ku Burundi kenshi na kenshi usanga biba biri ku buntu nta nuko baca amahera ngo uvuge ngo mukuja nka kujya mu Rwanda ngo mukuja muri Nyungwe kuraba ingagi batanga amahera ariko twebwe ivyo vyose ni ibintu biba biri ku buntu gusa wowe bigusaba gufata itike no gutekerera abana ivyo bakeneye ako kamo rero yari karatera abavyeyi bagenzi we numva kari akamo keza kandi natwe turazi nuko Imana nidushikana aho dushika mu gihugu cacu aha hantu hose tuzogenda dutware natwe n'abana bacu tuharabe guko ni igihugu cyacu ni naho iyo abana bumvise ati umwansi ariko ashaka kudutwara igihugu mu mutwe bumva bya bibanza byose bamaze kujamwo vyiza bakumva yuko umwansi nabitwara bazoba bahomvye ariko iyo umwana akuriye muri province akasaziraho akubaka muri iyo province adahinduye ku by'ukuri nta gihugu abazi rero ibi bintu novuga perezida wacu ariko akora neza cyane nubwo nawe agenda ahura n'amananiza ugasanga harimo intagondwa mu bamufasha akazi bakamutererana ariko ibikorwa ku by'ukuri vyiwe ku giti ciwe ibikorwa akora biragaragara ko ari ibikorwa bidasanzwe ni ibikorwa dushima twese abantu muri diaspora mwifuza kuzoja gutembera mu Burundi no kuratira ijisho aha hantu no mu bindi bice byinshi muzogende hama kuri channel ya Nomads kuri YouTube hariho noze Unapologetic Nomads ni channel abantu babanje mu Rwanda ariko mu Rwanda ntihabafata neza baraja bayo baje Burundi bahamara igihe ubu bageze muri South Africa nabo baragendagendeye mu Burundi ku ahantu hatari hake nyene hari ivyo bibanza vyo kurata barahagendagendera koko baranezerwa rero ni ibintu vyiza iyo dutanguye kubona ibintu nk'ibi mu gihugu cacu kiriko kirerekana
akari karahishijwe. Nk'ubu nta bantu benshi bari bazi ngo turafise nk'ico kiyaga Cohoha, kandi mu Burundi ntidufise ikiyaga kimwe gusa, dufise ibiyaga vyinshi atari Tanganyika, bitandukanye na Tanganyika, biri mu zindi ntara kandi vyose vyiza, ndetse turafise n'imisozi myinshi myiza, turafise n'ahantu henshi ugiye ubona ku vy'ukuri ukabona yuko ari ahantu h'igitangaza. Hariho naho dufise bita ngo kwibuye ry'urukundo, hari ibuye rikaba rifise na histoire yaryo, nkaho n'ahantu abantu b'amakapo bakunda kuja, haba hariho amazu yo kuraramwo yo kuruhukira. Ku bantu rero bapanga kuzoja mu gihugu mujanye n'abana nko muri sama ikurikira, vyoba vyiza mutwaye n'abana kuharaba. Abari mu gihugu namwe ku vy'ukuri aho mwofashe ngo bije ngo yo kubagurira ngo impuzu kuri Noweli n'ibirato, iyo bije ku Noweli n'ibirato nuyireka, ahubwo uyigire iyo kubatwara mu gihe bari mu mavakansi nko mu kwezi kwa gatandatu n'ukwindwi, aba ariho uba uri kurabatembereza kuri ibi aha hantu mu butunzi bwacu. Mu busanzwe ubwo ni bwa butunzi bw'igihugu, aha ni mu butunzi bwacu, kubatembereza bakabona ubutunzi twiherewe n'Imana, ubutunzi bw'intashikirwa, ubutunzi abanyamahanga bararikira amaso, ubutunzi urumva ni bwa butunzi Imana iguha atari ukuri umugororotse, ariko ari kubera yagukunze nyene ukuri. Natwe Burundi turi mu bantu bakunzwe n'Imana cane. Mugira ibihe vyiza rero mwese, kore subscribe, musangize video, mukore commentaire, hanyuma nkaba ndabashimira mwese mubandanya kuza mugakora subscribe. Ndabona ko channel itera ikura, ndabashimira cyane. Aba subscribe abashasha ndabashimira cyane, muri abantu b'agaciro. Aba subscribe dusanganywe mwe murazi nyene mwaramaze kuba banwana kabisa. Ndabashimira cyane, mugira ibihe vyiza, ndazi yuko tuza gusubira bidatevye. Maboko yisangira kiyago